Kaze mu mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya udasanzwe, umwanya Satani yanka urunuka, umwanya Imana ikunda cyane, umwanya uza kukubera w'ikimazi kinini cyane. Kuri mikro uri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka dusome rino jambo. Ijambo ryanditse mu gitabo cy'Abaroma, Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 15, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 15. Turasoma duti, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, irutakisha ngo abadata. Ndasubiramo, Abaroma 8:15, Abaroma igice cy'umunani ku murongo wa 15 havuga ati, kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, irutakisha ngo abadata. Uno musi rero turiga umunyororo ugira gatatu muri ya minyororo itandatu twavuze ko tuzobandanya twiga muri izi ndwi zitandatu. Twaramaze kwiga umunyororo umwe, umunyororo witwa ubusuma, turamaze no kwiga umunyororo witwa ububeshi. Uno musi rero turiko tugomba twige rero umunyororo witwa ubwoba. Uyo ni umunyororo Satani abohesha abantu kandi abantu ntibigere babimenya. Uragira ubwoba ku buryo wumva umenga urarengewe, uragira ubwoba mu gatondo, ukagira ubwoba ku murango, ukagira ubwoba ku mugoroba, ukagira ubwoba mu ijoro. Ariko ntigira ubwoba nka burya kumbure umwana atinya gusohoka hanze, canke ubwoba nka kujya umwana atinya kumbure ko bahava bamukubita, ariko ugira ubwoba bw'ibishobora kukubako bibi, canke ukagira ubwoba bwo gukora iciza wibaza ati mu nyuma bihava bimera nabi kurusha. Rino jambo ritubwira ko tutahawe impwemu y'ubuja ngo twongere gutinya. Nuvuga ko umuntu atinya wese, nuvuga umuntu w'umunyabwoba asa n'umuntu ari mu buja. Ubwoba turashobora kuvuga ubwoba ni kwiyumvira kuvyerekeranye na kazoza, ukavyiyumvira nabi, ukiyumvira ko bitaza kumera neza. Dufata akarorero, urashobora kuba ufise ubwoba bw'uko ejo ushobora gupfa, urashobora kuba ufise ubwoba bw'uko ejo bitaza kumera uku canke kuriya, ukagira ubwoba bw'ikintu kiza kuba atari uko ubizi neza ko kiza kuba, ariko ukagira ubwoba bw'uko umenga bishoboka ko ivyo bintu bishobora kuba. Gutinya nico kimwe n'ubwoba, ugatinya ukiyumvira ko bitaza kumera neza. Ubwoba rero kandi buvana n'ibintu vyinshi. Urashobora kugira ubwoba bwo gukora ikintu ciza, bivana n'ibintu vyinshi. Hari gihe usanga ubwoba bwavanye, ubwoba ubufise buvanye n'ingene wakuze umeze. Abavyeyi barigeze kukubwira ko canke abo mwabana bakubwira ngo, dufata akarorero, kenshi usanga umuvyeyi umwana akoze ikintu ntagikore neza, cyane ari nk'ikintu ari we yatanguje. Dufata akarorero, no umwana yagomba kubaka inzu, twatuzu tw'amatafari, amatafari mato y'abana, akagerageza kubaka, maze yagera ahantu kubera atazi ivyo kubaka, kakazu yubaka kakaca kamugwako. Kenshi abavyeyi baramukubita kandi bakanamukarira, bakamubwira ati ntuzusubire gukora ibintu nk'ibi, ati ntubona ko wari gupfa. Umwana acagira ubwoba, n'undi munsi ntazosubira kandi kugerageza. Ari n'igihe tuvuga akarorero, umwana ashobora kugomba kwiga ikinga, yagerageza ikamutura hasi, umuvyeyi akamukubita canke akamukarira, akamubwira ntuzusubire. Umwana abaho n'ubwoba bwo kutazosubira kwiha gukora ikintu atarazi canke atarashoboye. Ubwo bwoba bukamubamo. Nejo na hirya yejo abonye ikintu atarigera akora canke atigishijwe neza ngo akimenye neza, ntashobora kucitamo. Ni naco gihe no mu gihe azoba yakuze, akaba amaze kukizwa canke akamenya Imana, ntashobora kwita mu kintu cyo gutangura ikintu kumbure atabona aho kiherera canke ata muntu yamwigishije neza uko bikwiye kumera. Dufata akarorero, hakaza umuntu agwaye muhira, akamubwira ati nsengera. Nawe kubera ubwoba atigeze abwirwa ko ashobora gukora ikintu, cyangwa atigeze abwirwa ko ashobora. Kenshi yamabona abandi bashobora, akabwirwa abandi bashobora, mugabo we ntabwo yigera yiyumvira ko ashobora. Okay? Igituma rero bwa bwoba yakuranye kuva akiri umwana,
kwa kundi bamubwira ko adashobora kandi atogerageza ikintu atabona neza. Hari n'ikindi gihe ashobora kuba yiyumvira gucapa, agahera gucapa se ingene asa, nimba afise ubwanwa burebure akabucapa kwa kundi. Ubwo nyene babibonye abavyeyi barashobora kumukubita ati ashobora gucapa so. Umwana ashobora gukurana ubwoba, kandi n'igihe azokura nta kintu ashobora kugerageza mu buzima bwiwe, yamana ubwoba, kandi ibintu vyose mu buzima yaca asanga avuga ati ntibishoboka kurusha ivyo yovuga ko bishoboka. Uno munsi ngira ndakubwire uwo n'umugozi Satani abohesha abantu b'Imana. Ivyo n'ubwa mbere biba bigiye muri kamere k'abantu, kandi ivyo rero bimaze guterana n'ingene kumbure aho usengera nibakwigisha kumbure barakwigisha mugabo ntuwigera wakira ijambo ryitwa kwizera, ukabona umenga ibintu vyose ni mako bibone kandi bikoreke biboneka n'amaso yawe. Ivyo bituma mu buzima bwawe ugenda ukura mu buryo bw'impwemu, mugabo ugenda utinya, ufise ubwoba budasanzwe, udashobora gutangura ikintu ubona naka tatangwe cyangwa tawundi muntu yatanguye, wamugomba uce aho abandi baciye. Nta n'umunsi n'umwe wiyumvira ko bishoboka, kenshi wama wiyumvira ibidashoboka. N'inkuru z'abantu bakubwira ibintu by'abantu batashoboye. Ikindi kintu naco nuko kumbure wigeze kugerageza ikintu kimwe mu vy'Imana maze nticyakunda, uca wumva mu buzima bwawe ubwoba burinjiye, kandi ntuzigera wiyumvira kandi gukora ikindi kintu, kuko ubwo uzogomba kandi kuciyumvira, Satani azokuzanira ije ati wibuke ko na wa munsi vyakunaniye. Wariyumviriye kwama witaho kuraba abagwaye mu bitaro, buri wa Mungu kamuja kuraba abagwaye, mugabo harageze igihe birakunanira. Ubu rero warugombye kuja kwitaho imfuvyi cyangwa abapfakazi. Satani aca kwereka ati wibuke na cyagiye ko wari watanguye ivy'imfuvyi, ntabwo wabikoze, ntabwo wabishoboye, ibiho nta wigeze kwitaho ivy'abagwaye, ntabwo wabishoboye, ibi vy'imfuvyi byo biraza kukubita hasi. Ubwoba ukaba muri wowe kandi ukamana ubwoba. Ariko nakubwiye ko ijambo ry'Imana itubwira ko Imana itaduhaye impwemu y'ubuja yo gutinya, ahubwo tugira ukwizera ko cyakindi cyose wara wibaza ko kidashoboka, kuva no munsi wizere ko gishoboka. Vuga uti amen. Oya navyo urumva neza. Cyakintu wakuze uzi ko kidashoboka, ndiko mvuga mu Mana, muri ya masezerano yawe, muri vya bindi wahora wizera, kwa kundi wahora wibaza ko bidashoboka, na kwa kundi ba mudogo na mama mudogo na shangazi na muyomba na babandi bose bagukubita kuya ati nebikunda reka na so wanyu yari yabigerageje byaranse. Nimba ari vyiterambere mu ijambo ry'Imana birashoboka, kandi nejo bizoshoboka. Ntugire ubwoba, cyaho nyene uhora ari kumwe nawe kandi agomba kugirire neza. Vuga uti amen. Ubwoba rero umuntu ashaka kubana nabwo atabizi ko ari umunyabwoba. Hageze mu ijoro gusohoka hanze, urasohoka neza ukavuga ati je nta bwoba ngira, ariko hagera igihe cyo gukora igikorwa runaka cy'Imana ukuvumenga ubwoba buraje. Mugabo no kubwira nti gira ukwizera gushasha, ivyo ibitabaye ku bandi bantu we birashobora kuba kuri wewe. Amen. Imana ishobora kuba yakubwiye gutanguza ministeri runaka, ukacuraba amafaranga yawe, ukacuraba aho uvuka, ukacuraba abo mwavukanye, ukacuraba amashure yawe, ukacuraba amafaranga yawe, ukacuraba kwa kundi, ukabona umenga urafise ahantu zitiriwe, ntibikunda ntibishoboka. Ariko ngira ndakubwira nti ntutinye, niko ijambo ry'Imana rivuga, ntutinye. Muri Bibiliya ijambo rivuga ntutinye riri muri Bibiliya incuro 365, bisigura ko bingana n'imisi y'umwaka. Bisigura kandi ko ku munsi hari ijambo rikubwira riti ntutinye, ntugire ubwoba kuko uhora ari kumwe nawe. Amen. Ntugire ubwoba kuko uhora ari kumwe nawe. Yakubwiye niyo nyene, kandi
no kubishitsa izobishitsa, no kukugirira neza izokugirira neza. Ariko ingorane gusa nuko ufise ubwoba kubera Satani yakubohesheje uwo munyororo w'ubwoba kugira ngo utazoshika ku masezerano yawe. Uwo munyororo ugendana, hagera gusenga ugasenga ufise, hagera gutambuka ugatambuka ufise umunyororo, hagera igihe cyose uba ufise umunyororo mugabo ntubona n'amaso y'umubiri, ariko abari mu mpemu barabibona, Satani arabibona, Imana irabibona. Niyo mpamvu riro jambo rije kugira ngo ubwoba bugushiremwo, maze uhora gukoreshe ivy'igitangaza, uhora gukoresha iby'ubutwari, abantu bose bamenye kuri kumwe n'Imana, isi yose imenye ko ufise Imana nzima yaremye isi n'ijuru. Uzurabe sinzi kurigera ubona aho bariko baragwana intambara, canke wigeze kumva ivy'intambara, canke umaze kubona no mu masinema ibijanye n'intambara. Umuntu agomba kugwana n'uwundi kenshi abanza kumutera ubwoba, kuko arazi ko gutera ubwoba umuntu bimuca intege ziwe zose izo yari afise. Arakubwira ati ndakwereka uno munsi ndaza kugukubita ndakumerere nabi bikomere, nawe ukacugira ubwoba ukumva ati ko biza kuba. Umaze kugira ubwoba, inkomezi za zindi wari ufise ziba zigushizemo, ziba ziguhezemwo, zose ziba ziheze. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko umwansi arazi intege nke z'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu kandi urabizi neza ko umuntu amaze kugutera ubwoba aba guhejeje, mugabo kandi aragutera ubwoba kandi ukagira ubwoba, kandi ubizi neza ko agutera ubwoba biba bituma ukumva ubwoba, biba bituma ko udashobora kandi kugwana ngo rugamba ngo runeshe. Uzura amajambo bavugirana Dawidi na Goliati, usanga ari amajambo umwe wese yavuga yereka uwundi ko agiye kumwereka ko aragahambaye. Ati ngiye kugukerera ndakugaburira ibisiga. Umaze kumva nkuko nawe ucugira ubwoba ati karambanye, nta kundi reka nomoke. Umwasi rero kenshi na kenshi yamagutera ubwoba kugira ngo ugire ubwoba, ntugume mu kibanza cyawe, usubire inyuma n'intambuko nimwe canke zibiri, maze nawe acagira inkomezi. Umaze kugira ubwoba, ubwoba butera inkomezi wa undi yagomba kugutera. Ubwoba butera inkomezi Satani. Nta kintu gitera Satani inkomezi atari ubwoba. Muze mubaze abahinga bize ivy'ibikoko, bakubwira ko imbwa imotererwa umuntu yagize ubwoba. Nimubona mu maso, urashaka kwikawusha ukagira neza, ukerekana ko utagira ubwoba namba na gatonya, ukayereka ku maso ko utagira ubwoba. Mugabo ufise ubwoba muri wewe, hari akamoto kakuvamo k'ubwoba. Imbwa nayo ica yumva ko ufise akamoto k'ubwoba, kuko imbwa ku mazuru yayo irakwega cyane. Imaze kumenya neza gusa ko ufise ubwoba, ikikuja inyuma. Mugabo ya moterezi kumva ko atabwoba ugira, niyo yiruka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko ugize ubwoba na Satani nuko ugize ubwoba kuja inyuma, arakwirukanza kugeza aho bikomera cyane. Ariko urinze ugakora nk'uko uhoraho yakubwiye, nta mpamvu nimwe yotuma uhoraho ataba ari kumwe nawe. Uhoraho arakuzi kandi agomba kugirira neza, kandi agomba hindura amateka yawe. Naco bitwaye ivyo bakuvuze ko nivyo byanatumye ugira ubwoba. Barakugiriye amakritike mabi cyane, barakuvuga nabi cyane, bica bituma ugira ubwoba n'undi munsi wo gukora icyiza. Kumbure warareze imfuvyi, nyamfuvyi mu gihe cyo mu gishingo cyo kugushimira, ikuvuga nabi cyangwa igikorera ikibi cyangwa bimeruka na kuriya, ukaca wumva ubwoba bw'uko tunga iyindi mfuvyi, kuko kumbure byo bava bimera nka kwa kundi. Ubwo bwoba ntiba buvuye ku Mana, nubwo wabuvuye kwa Satani. Ntutinye kuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi agomba kugirire neza. Mu Baheburayo, usome mu Baheburayo 11:27 niho havuga amakuru ya Mose
igihe atatinya kujya imbere ya Farawo byari bigoye. Mose amakosa yari yakoze, yari yishe umunyegiputa, yarahigwa kandi byari bikomeye cyane, kandi iyo bamufata byari kumera nabi. Mugabo igihe Uhoraho amutumye kwa Farawo, yaramuhangaye ashika kwa Farawo. Ntiyagize ubwoba bwa kahise kiwe, ntiyagize ubwoba bw'ibyabaye kuri we, ntiyagize ubwoba by'ibyo bamubwiye cyangwa ibyo bamubwira. Uko babikubwira kose, uko babikubwiye kose, uko kahise kawe kabaye kose, ndakubwiye nti ntutinye, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Ibyakubaye ko ni bibi nivyo, kandi abakugiriye nabi buriya baracariho ni babandi nyene. Sasa byagutumye wowe mu mutima wawe ugira ubwoba bwo kwiyumvira kandi gukora icyiza, bwo kwiyumvira kandi gukora ikindi kintu gishasha. Buriya ikigwanisho Satani akoresha kinini cyane ni kugutera ubwoba. Nkuko nakubwiye ko abagwana ubwa mbere na mbere baterana ubwoba, nico kintu cya mbere babwirana. Umara gutera ubwoba, kandi umaze kumva umuntu akubwira ati nta kundi aradukubita, nta kundi aratunesha, menya uko byamunaniye. N'abakinyi b'umupira hageze aho bagiye gukina umupira, umwe wese abwira undi ati ndagutsinda, ati mbebe wowe singutsinda 2 byonyine ndagutsinda 5. Ubwoba rero butuma udashika aho Imana igomba kushika. Inkuru imwe habaye imisore yakuze yumva mu gasozi kamwe hejuru ko hari igisizi imwe, kandi byari mu migani y'abasokuruza babo, bakabwira ati ntihazagira umuntu n'umwe aduga kuri kajya gasozi kuko hari igisizi imwe. Ariko koko ntabwo cyari igisizi imwe, ntibari babizi, hari haheze imyaka n'iyindi. Icyatumye bagira ubwoba bw'aho hantu nuko ari ahantu kuri ako gasozi hari inzahabu nyinshi. Maze abantu babiri baraduga bahuriraho, batangura kuzigwanira. Bamaze kuzigwanira, habura utsinda uwundi, bagenda bafatangana, baruruka baramanuka kugeza mu mwonga, kugeza aho bagwa mu kinogo. Mugabana abantu bari hafi ntibabonye ko ari abantu bamanutse, babona umenga ni ikintu cy'igisizi imwe kimanutse mu mwonga maze kigwa mu kinogo. Baca bibwira ko hari igisizi cyama kiva hejuru kimanuka hasi, kiva hasi kiduga hejuru. Kumba aho hantu hari inzahabu zirenze urugero. Abo basore barakura bumva iyo nkuru, mugabo bavuga ati natwe twogira ubwoba bwo gushikaho, ahubwo tugende twiteguye tugwane n'icyo gisizi imwe. Baraduga buke buke, bageze imbere bamwe muri bo bavuga ati hako twopfa totuma dusubira inyuma. Barasubira inyuma, abandi barasubira inyuma, hageraho abahungu babiri bonyene bavuga, bari bafise n'ibigwanisho, bavuga ati icyo gisizi imwe tugomba ko tugwana naco, nimba kitwica nta kundi. Mugabo ntitwemera ko togira gasozi mu gihugu cyacu cyangwa mu ntara yacu tudashobora gushikako kandi turi mu gihugu cyacu. Bashitse hejuru basanze ni inzahabu zihari. Satani aguteza ubwoba kuko azi ibyiza biri imbere mu Mana. Hari ikindi gihe bakubwiye ko niwaheba inzoga ngo uzogwara ngo ingwara yo kujugumira, niwaheba kumbure niwaheba wa mugore wawe agira kabiri yakubwiye ati nzoca ndakwicisha n'ibindi. Ntutinye kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Ibyo agambiriye ni byinshi cyane mu buzima bwawe, ibyo agambiriye ni byinshi cyane ku bugingo bwawe, kandi akubwiye ku munsi ati ntutinye ndi kumwe nawe. Kenshi abana b'abantu gutinya umenga ni kamere, ariko ntabwo ari kamere, ni ibintu biza umuntu akuze. Buriya umwana akivuka atinya ibintu bibiri vyonyene. Abana baba bakiri bato, umwana akivuka atararonka ibindi bintu bimutinyisha, agira ubwoba bw'ibintu bibiri vyonyene. Agira ubwoba bw'ugwamo, akagira n'ubwoba bwo kugwa hasi. Nivyo bintu bibiri umwana atinya.
ntatinya inzoka, ntatinya akayabu, ntatinya ikindi kintu. Nico gituma abarundi baciye umugani ngo hari umwana yitwa igifata nzoka, sinzi ndibaza nuko bakivuga. Umwana mutonya n'inzoka ashobora kuyifata atazi ko ari umwansi y'umwana w'umuntu. Nukuvuga iki? Ubwo baza kubuturonka mu nyuma uko agenda akura. Kandi kujya umwana kenshi si kenshi inzoka ikomora umwana kuko atayitinye. Buri ubwoba buza kuza mu nyuma bivanye n'ivyo yabonye, bivanye n'ivyo n'ivyamubayeko, bigatuma yiyumvira ko amagira ubwoba kandi akaguma hahandi. Umwana w'umuntu agira ubwoba budasanzwe cyane, bigakomera gose, ukumva umenga karabaye urapfuye kandi utarapfa. Ngira ndakubwire ko nkuzanye ubutumwa bwiza uhora agomba kumukorera. Ntutinye, kora kwa kundi uhora yakubwiye gukora, shitsa kwa kundi yakubwiye ngo ushitse, kandi ugira kwizera gushasha. Nimba yakubwiye ati rero icyo gikorwa canje ngomba kugikorera ku musozi runaka, ukabuzi neza ko ari Imana, ukabuzi neza ko ari Imana. Icyo nico nkubwiye kuko ibivuga ni byinshi, ivyereka ni byinshi. Mugabo ukabuzi neza ko ari Imana, ntutinye, uhora ari kumwe nawe, kandi agomba kugirire neza, kandi agomba ashitse amasezerano yawe. Uko yagusezeraniye ni kwa kundi nyene, kandi agomba bishitse. Mugabo ntugire ubwoba, arakubona. Kubw'ubwoba ufise wumva umenga ugomba kwiyahura. Buriya abantu biyahura buriya n'abanyabwoba bwinshi cyane. Atinya ibibazo, yabona ibibazo bibaye byinshi, akumva umenga bya bibazo nabwo yo byinjiramo, hako kwinjira muri bya bibazo yotuma apfa. Nje maze kuvugana cyane n'abantu baba bagomba kwiyahura. Kenshi tuko turuvuga amajambo ku radio, bamwe barantelefona bakambwira ati Jack, ati nagira niyahure none Imana ishime kuri iryo jambo uvuze. Kenshi ndababaza ibibazo, nabisuzuma neza nkasanga bwari ubwoba. Kumbure n'ubwoba wafashwe ku nguvu, kumbure na papa wawe. Tijake bibaho? Yes. Maze kuvugana n'abatari bake byabayeko. Kumbure wafashwe ku nguvu, kumbure na sasa ugatinya ko bihava bimenyekana. Ukumva ati ntuma niyahura kugira ngo ntibiyave bimenyekana. Ukagira ubwoba bw'uko abantu bava bamenya ukuri. Reka bakumenye ukuri, nico kizotuma kigukiza. Ubwoba burashaka gutuma mu mutima iwawe hakubita ikintu gituma n'umutima ucuhagarara muri uwo mwanya. Kenshi uzumva abantu bapfuye batagwaye kubera bari bagwaye hypertension. Harashaka kuza ikintu gitera ubwoba cyane, ubwo nyene umutima ukacuhagarara. Ubwoba ntabwo ari bwiza, uretse ko bushobora guhagarika umutima w'umubiri, burashobora no guhagarika umutima w'impwemu. Mu mpwemu gahagarara, ntubugitera imbere hahandi. Kubwo ubwoba usanga amajambo yawe wamuvuga amajambo y'ibidashoboka gusa. Ati ndatinye vraiment, ndatinye, ndabona ko bidakunda ko ndatinya ko ndatinya. Ariko ndagomba ndakuvure, ngomba ndakuvura icyo kiguma ufise mu mutima wawe cyo gutinya. Uwo munyororo kuwoshe kandi utari witeze ko ucika. Ntabwo waruzi ko uwo munyororo hava ucika. Mugabo uragomba kuno munsi uwo munyororo kuvako. Tangura kuvuga amajambo utigeze uvuga amajambo y'ukwizera. Tangura kuvuga ya majambo wabona kumenga ntibishoboka, uvuge ibishoboka.
ntuvuge ivyo ubona mugabo uvuge ivyo wumva ushobora gukora. Sinzi ko ndakivuze neza, reka ndagisubiremo kandi ukundi. Ntuvuge ivyo ubona, ariko uvuge ivyo ukeneye. Okay, ndabivuze neza uko nagomba kubivuga. Ntuvuge ivyo ubona, ariko uvuge ivyo ukeneye. Jack, ivyo mbona. Yes. Ukeneye gushika mu Kirundo, uri i Bujumbura. Mugabe icyo ubona ko ufise ikinga yonyine. Kandi ikinga ntishobora gushikana mu Kirundo. Mugabe icyo ukeneye ni ugushika mu Kirundo. Amajambo yawe avuge ko ukeneye gushika mu Kirundo. Kuruta ivyo ubona, kuruta uko uvuga ati mbona umenga mfise ikinga ntibikunda ko noshika mu Kirundo ni kinga. Ubwo baba bamaze kwinjira ko udashaka gushika mu Kirundo uvuye Bujumbura ni kinga. Ariko icyo ukeneye gushika mu Kirundo, vuga icyo ukeneye, ntuvuge icyo ubona. Jack, iryo jambo ntajyo ntahuye neza, ndari gusubiriramo. Ukeneye inzu y'ivyumba 4 na salon ni toilette indani na clôture n'ibindi byose n'ivyo mu nzu. Nicyo ukeneye. Mugabo icyo ubona nuko uhemwa amafaranga 50,000 ku kwezi. Nuvuge rero icyo ubona, nuvuga ati mfise 50,000 n'ukuri nibishoka ko uzokubaka inzu nk'iyo. Mugabo ndagomba kuvuga amajambo uvuga ati nkeneye ko mu mwaka uza nzoba ndi mu nzu yanje y'ivyumba 4 n'ibaraza canke zibaraza 3 2 uko bigomba kose. Aba ari cyo uvuga kuruta icyo ubona. Icyo ubona nuko ubona ko ufise amafaranga make mu nzu, mbere n'inyuma ufise amafaranga 1,000 canke dufata 100,000. Ufise 100,000 mu nzu. Mugabo kandi ukeneye gukora mariage muri uku kwezi canke mu kwezi kuza canke ku musho w'umwaka canke ndazi. Nuvuge icyo ubona, nuvuga ati mfise 10,000, mfise 100,000, ndabona ntibikunda. Icyo ubona nibe aricyo uvuga, uvuge icyo ukeneye. Ndakunda gutanga uturorero, mugabo si kenshi ntanga uturorero tuvyambayeko. Si kenshi. Reka nakubwire kama mu turorero tuvyambayeko. Ni vyinshi cyane kandi bishobora kugufasha. Mugabo si kenshi nkunze kubivuga kuri micro. Ndabivuga ko mbure ndiko mvuga ubutumwa imbere y'abantu tubonana amasomo yandi. Ikindi gihe nari nkeneye amafaranga menshi, kandi menshi cyane. Ayo nari mfise yari nk'icya 20 cyayo nari nkeneye. Icyo nari nkeneye naravuze itariki n'ukwezi n'igihe runaka bizoberako. Kuko iri jambo nari ndarizi ko nkwiye kuvuga icyo nkeneye, simvuga icyo mbona n'amaso. Kuko icyo mbona n'amaso yari amafaranga make. Naje numva telefone ivuye mu kindi gihugu cyo hanze, kitari cyo muri Afrika, ngo abantu bari mu masengesho bariko basenga, Imana ibabwira ivyanje. Iyumvire nawe. Mugabo bari bafise telefone z'undi muntu anzi, izanje ntazo bari bafise. Bamucako ati n'ibindi nibirebire. Telefone yabonetse mu ijoro, bambwira bati Imana yatubwiye ko tuguha amafaranga angana uku yarakwirana cya kintu nari nkeneye. Bibereye hanze. Nukuvuga ko
nari nkeneye ikintu kingana n'ayo mafaranga, mugabo ayo nari mfise mbona yari make kurusha ayo nari nkeneye. Ndagomba ndakwigishe ndiko mvuga ntuje kugira ngo utahure neza, ubwoba bukuveko, ubone icyo ukeneye ntubone icyo ufise. Icyo ufise ni gito koko, ariko icyo ukeneye ni kinini. Kandi kenshi na kenshi warahagaritse n'ivyiyumviro byo kwiyumvira. Uri umupfakazi, ntiwigeze wiyumvira ko iyo nzu uzoyiva muje mu yindi. Ntiwigeze wiyumvira ko ushobora kugirirwa neza ukava aha ukaja ahandi. Kumburira imfuvyi, ntiwigeze wiyumvira mu buzima bwawe ko Imana izo kugira umuntu. Wamanutse uje kurondera akazi k'ububoyi, kandi mu buzima bwawe uriyumvira ko Imana yo kugirira neza nawe ukazoba umuntu akomeye, ugakoresha nawe abantu bo mu nzu nawe, ukagira inzu yawe. Mugabo uvyiyumvira gake ukaca ubihagarika cyane, kuko ntubona aho bizoca. Wiyumvira ko uzokwamuko ukora akazi ko mu nzu, nihagera kurongora ukumva ko urongora uwundi mwigema akora akazi ko mu nzu. Ukiyumvira kandi ko uzovyara umwana atazoshobora kwiga, kumbura azoca umuzamu, kuko utabona ko uburyo bwo kumurihira ishuri utazoburonka. Donc wumva mu buzima bwawe ko ufise ahantu ugarukira udashobora gushika ahandi kubera impamvu runaka. Izo mpamvu ntuzirabe, zicishemo amaso, urabe kure inyuma yaho icyo uhora akurindirije cyangwa akubikiye. Mbega uri kutinya iki? Vuga icyo kintu kiguteye ubwoba, tusenge Imana gihave, maze ushike mu masezerano yawe. Uhoraho yagomba kugushitsa ko amasezerano, ariko ikimuzibiye nico kintu cy'ubwoba. Nuwo munyororo ukuboshe udashaka kukurekura kugira ngo ushire ukuboko hejuru Uhoraho aguhe. Mugabo kandi bivanye n'ijambo wumvise uno munsi, niwagizera Uhoraho araza kukugirira neza, maze agushitse ko amasezerano yiwe. Amasezerano yiwe nahinduka, arindiriye ko wemera gusa maze yikorere. Icyo agiye gukora arakiziwe, kandi nawe uri mu mugambi wiwe, mu biyategekanije gukorera ineza nawe urimwo. Ntubone rero ntubone icyo ufise, bona icyo ukeneye. Ukeneye iki? Ako n'akabazo ka mbere ndakubajije, ni ukeneye iki? Ariko kandi nkubwiye ni ntugire ubwoba. Nkaca ndakubaza akabazo ka kabiri, ndakubwiye ni utinya iki? Vuga icyo kintu kiguteye ubwoba, tusenge maze ucagagure, uracagagure wa munyororo wa wundi w'ubwoba, ukuveko ugira ukwizera. Buriya ubwoba ni gihushane cy'ukwizera, n'ukwizera ni gihushane cy'ubwoba. Ntushobora kugira ukwizera n'ubwoba ngo bivange, ntibikunda. Ntushobora gufata ubwoba n'ukwizera ngo bivange, cyangwa ufata ukwizera n'ubwoba ngo bivange, ntibikunda, ntibisangira, ntibimeze kumwe. Ico kiguteye ubwoba kimbwire, tugisengere, ariko kandi ubwire Yesu kuko niwe abishoboye. Jewe ndagusengera gusa, ariko Uhoraho araza gucagagura ivyo byose. Urashaka kunyandikira message kugira ngo ndagufashe gusenga kubw'icyo kintu kiguteye ubwoba, uragikureho.
wandika message kuri 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29 79 57 14 29 75 57 14 29. Reka ndagusengere ora kugirire neza, akugwanirire, agukuremo ubwo bwoba kugira ngo amasezerano yawe ashike, kugira ngo uwo munyororo kuveko ushobore gukorera Imana nk'uko ibigomba. Iyo Jack ngira ubwoba simba ndiko nkora ibikorwa by'Imana, ndiko nkora uno munsi. Irukana ubwoba, uhora agomba kugirira neza, uhora afise amasezerano meza nawe. Ubwoba bushire kure yawe, uzobona icyo uhora azo gukorera. Reka dusenge. Kristo ugira neza, ndazi kuri Imana kandi showe. Mu ijambo ryawe handitse ijambo ntutinye inshuro 365 bikuhuriranye n'iminsi y'umwaka. Bigaragara ko ku munsi tubwira ati ntutinye. Yesu, ndagomba ko wogira neza, ndakwereka mwene data afise ikibazo kidasanzwe, afise ikibazo cyamuteye ubwoba mu buzima bwiwe, niyumva ko yogira icyo akoze, yaba mu mwemu yaba no mu buzima busanzwe. Satani yaramuteye ubwoba, abantu baramuteye ubwoba, bamubwiye ibidakunda gusa, bamubwiye ibidashoboka, bamubwiye ibyabaye kuri banaka na banaka bibi, ariko ntabwo bamubigiye ababishoboye cyangwa ababishoboje. Kristo, ndazi kugira neza, ndazi kugororotse, ndazi ko wipfuriza neza uyu mupapa, wipfuriza neza uyu mama, wipfuriza neza uyu mwigeme, ukipfuriza neza uyu musore. Yesu, ndagomba ko wigaragaza nk'Imana mu gihe nk'iki, maze cya kindi cyamutera ubwoba akineshe mu izina rya Yesu. Umunyororo wari umubosheho ubwoba umuveko, maze ejo mu gatondo akore cya kindi yatinya, kwa kundi yahora yumva ko bidashoboka mu by'iwawe, maze umwereke ko bikunda. Ukwizera kwari kwaramaze guhera, yabona ko bidakunda, cya kindi cyamutera ubwoba kihave. Yesu, mugirire neza, ndizera kuza kubikora, ni mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Navuze nti ukeneye kuvugana nanje, ukeneye ko tugusengera, urashobora kwandika message cyangwa ukaduhamagara kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29 75 57 14 29. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwibuke, aguhe igitsibo cyiza cyane. Yesu akugirire neza.